Yesu ashimwe cyane. Ndabaye mwaramutse cyangwa mwiriwe mvuye muri suharere cyangwa umwanya muri kino kiganiro. Ndashima Imana mu ijuru ko ingiriye neza nkongera nkagira ubwakwe byo gutumirwa mu kiganiro cy'impamba y'umunsi dushikirizwa n'Impamba TV. Ku mazina yanje nitwa Evangeliste Renovanda Ndayizeye. Imana yacu ingiriye neza cyane gose, rero reka imbere ko tuganira dufata umwanya dusenga Imana. Mana mu ijuru tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye kutugiriye neza umwanya mwiza, watugiriye neza duhabwa umwuka wabariho n'abazima. Wakoze tukuretse umwanya wose tugiye kuba hano mu kiganiro, kandi uhezagire buri muntu wese aza kwifatanya natwe umumugisha muri byose. Tubisabye mu izina rya Kristo Yesu umwami mwiza wacu, amen. Yesu ashimwe cyane. Hama uyu munsi ikiganiro tugiye kuvugana cyangwa se intumbero y'ikiganiro tugiye kuvugana ni ikiganiro kivuga kuri tembwa ngo ugwaruka muri Kristo. Nico kiganiro tuza kuvugana, niyo jambo ry'Imana Imana mpaye uyu munsi nza kuganira no gwaruka, aho tuvugana ugwaruka muri Kristo. Ijambo ry'Imana tuza kwishimikiza ahanini tuza kwishimikiza ku ijambo ry'Imana riri mu Itangiriro igice kuva ku 36 hama no mu gitabo ca mbere ca Samuel igice ca 16. Ariko mu gitabo cy'Itanguriro ntituza gusoma cyane, tuza gusoma imirongo mike cyane, ariko ukeneye gusoma amajambo ushobora gusoma Itanguriro kuva igice ca 36 hama 38 39 kugeza ku gice ca 46, n'ahantu tuza kumva inkuru za Yosefu. Nawe ndamufashe nk'ugwaruka tumenye Yosefu ninde, Yosefu yitwaye gute mu gihe ciwe nk'ugwaruka. Reka dusome rero Itanguriro igice ca 39 ku murongo w'indwi. Haravuga ngo hanyuma y'ivyo inabuja agomwa Yosefu, aramubwira ati ingo turyamane. Maze ariyankira yishura inabuja ati erega databuja ntaco yibaza ko kuvyo ngaba ivyo mu rugo, mbere yanyeje ivyo afise vyose, nta wunduta muri urugo, kandi ntaco yisigarije ngo kinyime atari wewe kuko uri umugore wiwe. None rero noshobora ne gukora icyaha kingana gityo ngacumura ku Mana. Imana yacu nishime cyane. Uyu yere yari Yosefu, anamajambo y'Imana tubwirwa Yosefu uko yabayeho. Yosefu yavutse mu muryango w'abana benshi, abana 12 bo kwa Yakobo. Yosefu yavutse kandi abana bose ntibari basangiye nyina, ariko Yakobo yari bafise bose nk'abana biwe. Ariko kandi Yosefu yari umwana w'igikundiro cyane kuri se, kuko ivyo yakora uko yitwara yamamuha amakuru menshi se, kuko bene se bakora ibintu byinshi bibi, bakora ibintu bibi bidahimbara Imana. Ariko Yosefu wewe yari umwana w'igiciro yubaha se, kandi se yaramukunda cyane. Uyu Yosefu rero ikintu cya mbere yakoze yarihanganye, ariyubara, aramenya nk'umujene uko yokwitwara mu bihe yari arimwo, kandi novuga ati yari ku masezerano y'Imana, yari afise Imana yamubwiye, yari yararose inzozi. Yosefu bituma yiyubara. Mbega Yosefu atwigisha iki uno munsi nk'ugwaruka? Reka dusome amajambo y'Imana ari mu gitabo ca mbere ca Samuel igice turasoma uve ku gice ca 16 dusoma umurongo 2 wa 11. Avuga ngo maze Samuel abaza Isayi ati mbega abana be bose nabo? Aramwishura ati hasigaye umuherezi, ariko rero ari ku ntama. Nuko Samuel aramubarira ati tuma uja kumuhamagara, kuko tutari bwicare ngo tujye ataraza. Nuko atuma uja kumuzana, kandi yari umuhungu w'inzobe w'amaso meza w'umunyakaranga. Maze Uhoraho aravuga ati va hasi umusigo kw'amavuta, kuko wa wundi yari uwo. Imana yacu ntabwo icubero cyane. Ku gice ca 17 umurongo 24 aravuga ngo Abisirayeli bose bamubonye bacika ivutu. Uyu yari Goliyati, baramuhunga. Abisirayeli baravuga bati ntimubona uriya mugabo aduze, adugamwe no gucokora Abisirayeli nta kindi. Umuntu yomwica umwami azomugororera byinshi,
kandi azomushingira umwana wiwe akure n'inzu ya se kw'ikori mu Bisirayeli. Imana yacu ntihabwa icoro cyane. Ku murongo wa 34 haravuga Dawidi yica Goliyati. Dawidi yishura Sawuli ati, jewe umusavyi wawe iyo ndagiye intama za data hakaza intambwe nca nk'idubu kigasahura umwana w'intama mu mukuku, twaca tugerekerana nkagikubita nkakiyaka mu kanwa, camvumbukana nkagikusumira urusakanwa nkagikubita nkacica. None umusavyi wawe ko namaze kwica intambwe n'idubu, n'uwo Mufilisitiya w'intakebwa azopfa nka kimwe muri vyo, kuko yacokoye ingabo z'Imana nzima. Imana yacu nishime cyane. Aha turamaze kumenya abantu babiri twakuvuga ko muri Bibiliya ni Yosefu hamwe na Dawidi. Yosefu yabaye nde, yitwaye gute mu gihe ciwe? Dawidi yabaye nde, yitwaye gute mu gihe ciwe? Uyu Yosefu yubasha Imana, uyu Yosefu yamenye ibanga, amenya Imana ya se arayubaha. Yosefu amaze kumenya Imana ya se, Imana yaciye iramutoranya. Nk'ugwaruka yarahawe inzozi, kandi inzozi yarose zari inzozi zikomeye cyane, zikomeye ko zarimo amajambo yibanga kandi y'ubwenge agaragaza uko Yosefu bene se bazomunamira na se na nyina mbere bakazomunamira. Yosefu amaze kurota izo nzozi ntiyitaye gukora ibyizo nzozi ngo yishire hejuru ngo arabe ukuntu yobomunamira ngo ari wo mwanya yishira hejuru, ahubwo yakomeje guca bugufi. Mbere Bibiliya irambwira yuko Yosefu ari we yagemurira bene se abashira ivyo kurya iyo baragiye intama no mukuku za se. Ni naco gihe bene se bamwase bituma bamutera mugobo kugira ngo azimangane bivaye n'inzozi yari yararose. Mujene gwaruka uri kurankurikirana, tugomba kuvugana iri banga litubwira ukuntu gwaruka rushobora kuba muri Kristo n'agaciro kugwaruka rugira mu gihe ruri muri Kristo. Iki gihe turimo ni gihe hariho ugwaruka, nuvuga ati generation shasha. Uko igihe cyose igenda kirakuranwa haba harugwaruka, kandi muri urwo gwaruka ni nago ruzovamwo abantu bakomeye cyane mu gihugu, igihugu cyo kuzokwikorako. Mbega none ukugwaruka ni gute goshika kuri ivyo bintu byose canke kwiryo teka canke ngo rugirire ikimazi ico gihugu? Ugwaruka icambere rugomba kumenya uko gwitwara. Ibanga rya mbere ngomba kubwira ugwaruka, we kuramurikirana icambere wa mujenewe wa musore n'inkumi, gerageza kubaha Imana. Menya Imana, uyimenye, uyigendere, uyubahe, uyigenderemwo. Imana uyimenye. Umaze kumenya Imana, nta kizobuza ko izogushiza ku ndoto zawe, nta kizobuza ko izokugirira neza. Kubaha Imana cyangwa gukizwa bituma ugwaruka rushika ku nshingano zago, bigatuma rugera kure. Kubaha Imana kandi novuga ati ni nk'uburinzi ugwaruka rugira, bigatuma n'igihugu bwacu kirushigikira kuko gubasha Imana. Kuko iyo umuntu yubasha Imana biratuma agera kure. Iyo ari kw'ishure ariga afise umwete, akiga amashure yiwe kuko nta kimusamaza. Turafise ugwaga gwishigwe by'amashure yabo kuko batwaye inda zibitwarire batifuza, abandi batwaje amada bagaca baye amashure yabo, abandi nabo ugasanga bahevye amashure bo kuko bagiye muri zangeso zidahimbara Imana, bakaza kunyura urumogi, abandi bakora bitagira ikimazi. Ugwaruka rugomba kumenya ko kuba muri Kristo ari bwo burinzi bwa mbere bwakagombye kugira, kuko rumaze kumenya Imana bituma ugwaruka rugira igikundiro, yaba mu buzima bwa misi yose, mu gihugu, ndetse no mu muryango. Tubuze mu ishengero hoho nibindi, kuko ishengero rirarurera, kandi rimaze kururera ruragera kure kubw'ishengero. Aha rero Yosefu kubera ko yubasha Imana, agendera mu Mana, yubaha Imana ya se, byatumye Yosefu Imana imwizigira. Nubwo yaciye mu bigeragezo agaca ibibazo bitandukanye, Imana yaragira mwizigira, imugira umuntu akomeye cyane mu gihugu cya Egiputa, yitwa ko yagiyemo nk'inyagano. Aha Yosefu hari ikintu gikomeye cyane yakoze. Yosefu yari yubaye, Yosefu yakoze ivy'Imana igomba. Haraje ibigeragezo, muka Potifari uwo yari nka nyinabuja wiwe, kuko yari nk'umuja mu gihugu cya Egiputa, atungwa na Potifari. Muka Potifari yaramwifuje. Amaze kumwifuza by'ukuri ntibyoroshe
kuko Yosefu yarageragejwe bihagije kuko yabimwifuje kenshi. Mbwa Yosefu aramenya ibanga. Mbega wagwaruka we uriko witwara gute kumenya kuntu ugendera mu ibanga ryawe, kumenya aho ushitsa, kumenya ibyo wemerwa gukora. Birateye ubwoba cyane uno munsi kuko abasore n'inkumi bariko bitwara bakora ibitahimbara Imana. Abenshi bariko bitwara nk'abagabo, abandi bitwara nk'abagore. Ugasanga abasore n'umusore yarabaye umugabo kera, yagiye mu nshingano atagomba kubamwo, ariko atera inda, ariko ateza inda, ariko arasambana. Gusambana yabigize nk'umwuga. Ntushobora gutera imbere mu gihe utiyubaye ngo wirinde, harimo n'icyaha cy'ubusambanyi. Abasore n'inkumi benshi bariko bitwara by'ukuri nk'abantu novuga yuko bari kuri level Imana itagomba ko babamwo. Abenshi usanga bigira abasore, bigira abagabo, abagore. Ugasanga umukobwa ari mu nshingano nk'aho ari umudame. Ibyo rero ntibishoboka yuko ushobora gushaka guca Imana yakuvuze ko witwara uko. Musore n'inkumi nkurikirana, ndakubwira ngo menya uburyo ushobora kuba muri Kristo. Uyu munsi turakeneye kugwaruka ruba muri Kristo. Ugwaruka rurakeneye kuza muri Kristo rukaba mu Mana, maze rukamenya kuba mu mwanya wago nk'ugwaruka, rukamenya kuba mu mamagaro wago nk'ugwaruka, rukamenya kuba kuco gwagomba kubamwo. Iki gihe birateye ubwoba cyane. Abajene bariko baraba amashuri ku bwishi, bariko baraba kwiga, bariko baracikira, abandi ko baracikiza. Gwaruka ja kw'ishure, kuko wewe iyo shuri kurajamwo ubumenyi uri kurabwa n'igihugu nibwo buzotuma uba icimana itegura kuzoko wewe uzoba. Muri wewe turakeneye kuzobamwo umushinga amateka. Wewe uri wewe witezwe kuzoba mustaneri. Wewe uri wewe witezwe kuzoba umukuru w'igihugu. Wewe uri w'Imana itegurira vyinshi cyane. Mbega ni gute ivyo nuzobishikako? Icambere birasaba yuko wihangana. Birasaba yuko ufata ubuto bwawe. Ubuto bwawe bukaba indani mu maraso ya Yesu. Ubuto bwawe bukaba indani mu Mana. Ukagendana n'Imana. Yosefu kuko yubasha Imana, nivyo kuri ko yaciye mu bigeragezo, arafungwa, araruha, araca mu kigeragezo, ariko harageze igihe mu kigeragezo yabona ko arigeze arimwo cyabaye umuryango ukucika mu vy'Imana yaramuvuzeko. We yabona ko akaca mu mageragezo, kumbe Imana iramushitsa ku vy'Imana yamuvuzeko. Nibisigura ko gwawe ukaruja mu bigeragezo rutaruha, rutababara, rudakena, rutabura amavuta yo kwisiga, rutabura impuzu zo kwambara, mbere yo kuryama bikanagorana. Ugasanga ugwawe ukarurarushe mu mibereho yago, ugasanga aho ubaye ibibazo ubayeho urushe. Ariko nakubwira ngo ni wihangane. Ihangane umire ku iyo Mana yawe, uyumireko iyo Mana uyibemwo, kuko inyuma y'ivyo hari iki Imana yakuvuze ko izogushitsako. Hari amasezerano, hari umugisha. Igihugu kiragukeneye kandi umuryango uragukeneye. Yosefu kino gihe igihugu cyo muri Egiputa cyaramukeneye, aba nk'ikimazi mu gihugu. Kuko Yosefu yaciye aba ico gihe Imana yaciye kuri Farao arota inzozi. Mugana uko Farao yarose inzozi, ntizari inzozi gusa, kuko Farao yahawe yerekwa n'Imana. Yahawe yerekwa n'Imana kuko ivyo yabonye mu nzozi byagomba kuba mu gihugu. Igihugu cyarabaye mu nzara, igihugu cyarabaye mu bugaragwa, maze Yosefu kuko ubwenge yari afise, ubwenge n'ubwira yari afise, bituma yizigirwa cyane kuzoba umushikiranganje w'ubutunzi, ministre de finance. Yabaye premier ministre, ati imbere yabaye icegera cambe c'umwami Farao. Gege yabaye nk'umuntu wo hafi cyane y'umwami Farao. Kandi ico gihe Yosefu navyo yari yiteze, ntavyo yari yiteze kuzoba, ariko ico yari niki, niko yagize umuhate gukora no kuba Imana, agira ubwenge butangwa n'Imana. Bituma umuryango wiwe wa Yosefu, Yakobo na bene se bari mu kibazo c'inzara kiriyagiye, baza kumusanga muri Egiputa. Usubiye muri bice by'imbere 42, 44, 43 gushika 46, urabona ukuntu bene se ba Yosefu bamusanze, maze bakaza akabagira neza,
akabahereza ibyo kurya, mbere bakahabwa n'ikibanza muri Egiputa, kuko umuryango we wose waciwagwa ikibanza muri Egiputa. Ubu umuryango ukomeye, umuryango wubashiwe kubera Yosefu yubasha Imana, yitwa Ugwaruka. Uyu Dawidi nawe novuga ko Dawidi, icyambere Dawidi yamenye inshingano ziwe. Dawidi yari mwungere muri bene se bibandi bo kwa Eliyabu nako mu bana bo kwa Isayi. Dawidi yari nk'umwungere mu bana ba Isayi. Bakuru biwe bandi bari bafise kumbure ni bamwe abajejwe, bari abagabo, bari bafise ingo, ariko Dawidi yari umwana muto umuherezi, mugabo yarafise inshingano ziwe, yaragira intama. Amaze kuragira intama, izo ntama yarazikunda. Gwaruka, menya inshingano zawe kandi icyo ugomba gukora gikora ugikunze. Kunda umuryango wawe, kunda famiye yawe, gira icyo ukora kizogirira ikimazi umuryango wawe, gira icyo ukora kizogirira ikimazi famiye yawe. Hari umwuga ufise, hari akazi uriko urakora no munsi, ibyo uriko urakora byose bikora ubikunze, kuko ibyo uriko urakora nivyo bizotuma Imana ikurobanura, nivyo bizotuma ejo Imana ikugirira neza. Dawidi kubw'ivyo yakora neza, akaragira intama zase neza, kandi akagwana n'idubu n'intambwe biza konona no kurya intama, vyatumye Imana imubonamwo umutima w'uburongozi, Imana imubonamwo umutima wo kuzoba umukuru w'igihugu cy'Abisirayeli, cyo kuzoba umwami w'Abisirayeli. Dawidi bituma yo Samweli ariwe arobanuza amavuta Dawidi. Amavuta yaramurondeye, yararondeye Dawidi. Dawidi siwe yagiye kuyarondera, siwe yagiye kubirondera. Abantu benshi barashaka kurondera icubahiro, bakarondera ibi na biriya, ariko ahubwo icubahiro kigomba kukurondera wewe kuko kigukeneye, igihugu kiragukeneye. Aha Dawidi kubera amavuta yasizwe no kuba yarubasha Imana no kugendana n'Imana, byatumye Imana ishira hejuru igihugu cyiwe cy'Abisirayeli, kuko Dawidi yishe Goliyati aramwica, yari nk'impambamyi ico gihe mu ntambara y'Abafilisitiya yari kigwanya Abisirayeli. Goliyati yari nk'impambamyi kuko yari umugabo muremure munini afise inkomezi nyinshi, mugabo Imana ikoresha Dawidi mu gihe ciwe aramwica, amwishije ibuye. Wewe kurankurikirana, ndakubwira ngo mu mwanya wawe wagwaruka we wa musore n'inkumi, Imana iragomba kugukoresha, kandi wewe ugomba kumenya iyo Mana ukayubaha, kuko bizogirira ikimazi wewe ubwawe, bizogirira ikimazi ishengero ryawe, bizogirira ikimazi umuryango wawe, bizogirira ikimazi n'igihugu cyawe. Dawidi kuba yaranesheje Goliyati byatumye ubwiwe yarose icubahiro. Dawidi yabaye umukwe w'umwami, kuko umwami Sawuli yacamushingira umukobwa wiwe. Icyakabiri, Dawidi umuryango wiwe wakweho ikori. Dawidi umuryango wiwe ikori ryaje rimuvako. Icyakatatu, Dawidi Abisirayeli baciye bava mu bibazo bari barimwo, bava mwirinde. Igikurikira icyakane, Dawidi shingiro ryiwe ry'Abisirayeli, Imana y'Abisirayeli yarubashwe cyane. Abantu barubasha Imana, baraza ku Mana kubera Dawidi. Rero ngiye kurangiza nkubwira ngo ndagutumira wagwaruka we kuba muri Kristo. Musore n'inkumi kaze ba muri Kristo. Turakeneye gwaruka rukijijwe no musi, turakeneye gwaruka rumenye ejo hago, rugwiyubara, wihangana, rukihanganira ibyo gogora hacamo kose. Ngiye kurangiza dusenga Imana nkuko twatangwe dusenga Imana, uhoraho abaho umugisha. Ndagutumiye cyane mu izina rya Yesu ko ubaha Imana, umenya ko ugwaruka ukenewe ngo wubahe Imana, ugendanire Imana, navyo bizokugira ikimazi igihugu n'umuryango n'ishengero. Yesu Kristo abahezake. Kadusenga Imana. Mana mu ijuru, tugushimiye ko utugiriye neza, tugushimiye kubw'ijambo ryawe ridutumira ngo tukubahe. Ndasengeye umuntu wese kankurikirana, yaba ugwaruka, ya muntu wese mu ciciro ciwe, ukomeze kumugira neza. Ijambo rimufashe, rimubake, ritugeze kure, riduhindura ivyumviro, tubone kure nk'abana b'Imana. Urakoze kuvyumvise, tubisabye tugize kubikora mu izina rya Kristo Yesu umwami n'umukiza wacu. Amen.